Sedicom, ikigo ca Diyoseze Nkuru ya Bujumbura co kumenyesha amakuru. Ese Kristo yomenyekana? Amakuru mu Kirundi mushikirizwa na Sedicom. Sangwe ikaze bakunzi ba Diyoseze Nkuru ya Bujumbura muri ano makuru yo kuva ku genekerezo ry'indwi gushika ku genekerezo rya 13 Nyakanga, akaba agizwe n'ingingo zikurikira. Ku munsi w'Imana igenekerezo rya 13 Nyakanga, nyiricubahiro Musenyeri Gervase bashimiye ubusa umwepiskopi mukuru wa Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yarasangiye inkuka y'imisa n'abakristo muri Paroisse Mikayeli Mweranda. Umuryango w'ababikira b'aba Benediktine b'Indavyi warungutse ababikira 8. Mu gisata c'ibidukikije tubabwira itanguzwa icese sekeza Laudato Si muri Ecclesia y'u Burundi imyaka 5 idasanzwe yo gukingira ibidukikije. Amakuru tubafitiye saya gusa ayandi ni mukanya utwade kaze nje ngiyanda yabashikirize. Ndasubiye kubaramutsa. Duherano makuru mu gisata cyo kwemera. Ku munsi w'Imana igenekerezo rya 13 Nyakanga, nkuka y'imisi y'igihe cy'isaha 2 zo mu gitondo yo muri Paroisse Mikayeli Mweranda yarirongwe na nyiricubahiro Musenyeri Gervase bashimiye ubusa umwepiskopi mukuru wa Diyoseze Nkuru ya Bujumbura, aho muri iyo nkuka y'imisa yisunze ibisomwa by'uwo munsi yabwiye abakristo baraho ko Imana yuzuye ikigongwe kandi kagitanga igihe cyose. Abakristo ngo vyo babera karorero mu kuba abanyakigongwe ntibaba bihora, ngo naho usanga abantu bavukana ukwihora. Tumutege yompi. Uko niko data hangamye mu ijuru azotugira nutarikurira abandi bimwe bishemeye. Iri jambo duhere kumva yerekeye ikigongwe Imana iduha, ikigongwe natwe tubwirijwe gutanga. Ni ijambo ritagoye cyane gutegera ariko rigoye gushira mu ngiro. Agatima twese dufise nk'abantu ko kugomba kwihora, agatima nk'uko musanzwe mubizi no mu mwana ari mu mwana ugasangamwo. Ako gatima rero kari mu mwana karabandanya kakama kariko karakura. Ako rero niko gatima twese dusanganya, niko dushobora kuba tuvukana kandi nako dushobora kureregwamwo. Ugasanga ntitubizi mugabo niko kariko karabandanya gakura muri twebwe. Nuko nivyo twita ngo turarekuriye, kenshi turenzako gusa, turarenzako ngo turarekuriye uwundi. Arico gituma bibaye 2 canke 3 ucugira uti aho byakabereye nguma ndakwihanganira ngenda kwereke. None wamurekuriye gute ko wumva byose waguma ubika warenzako? Mbega Imana yibitugirira gutyo. None niyo havuye igira iti mu myaka 15 nakubwira ikigongo, ushika ku 20 nakubwira ikigongo, none ushikanya 30 ndakubwira ikigongo, kwa 31 nta kigongo sibira ko ariko Imana iduhaye ikigongwe, ibiduhaye ikigongwe nyene. Aya maji tukakesha mgenzi wacu Claver Kayoya. Igenekerezo rya 14 Nyakanga n'umunsi mukuru w'ininahazo ry'umusaraba muri Ecclesia Katolika. Uno mwaka uwo munsi wahimbajwe ku munsi wa mbere iryo genekerezo nyene. Patiri Paul Butoyi ajeje igisata c'inyigisho nkomeza kwemera na liturgia muri Diyoseze Nkuru ya Bujumbura aratuganirira inkomoko y'uwo munsi mukuru. Bira gutegere uwo munsi mukuru hariho ivyabaye muri Ecclesia mu buzima bw'abantu vyatumye habo ihimbazo ry'ininahazo ry'umusaraba. Hari n'ibitatu bikuru twofatirako. Cambere cerekeye umwami w'abami Constantino igihe yariko ariyumvira ingene yo tsinda abariko baragwana, ariyumvira ico tuma atsinda, niho rero yerekwa hari ku murango bwa mbere yerekwa umusaraba. Hanyuma aca yumva ijuru rimwe ati ngiki kimenyetso c'intsinzi kizotuma utsinda. Hanyuma mwijoro aryamye Yezu aramwiyereka muri iyo nzira nyene kugira ngo amwereke ko umusaraba ari wo kimenyetso c'intsinzi. Ca kabiri cerekeye nyina wiwe yitwa Helena Mweranda, igihe yaragiye Yerusalemu agiye kugendera ibibanza vy'Iranda, yararondeye ahari umusaraba wa Yesu arabura kuko
ico gihe abandi bantu bari bahateye hanyuma ararondera mugatinda awutora kuko harabaye n'ivyerekana yuko ari umusaraba wo kuri wa Yesu kuko bibuke ko Yesu yabambanywe n'ibisuma bibiri mu buryo kindi bubamfu kugira ngo amenye ko umusaraba ari wa Yesu hari bitangaro vyahabereye hanyuma niko yaca ahubaka afashijwe n'umuhungu we Constantino isengero nini yitwa Basilique yitiriwe Izuka. Iryo sengero rero yashikaho Yesu yabambwe Calvario hamwe naho yahambwe. Ico rero kica kabiri bukeye rero ico gihe bahezaga iyo sengero hatarike 13 z'ukwezi kw'icenda bukeye bwa hatarike 14 niho mu episkopi w'i Yerusalemu yaca rero yereka ico gice c'umusaraba uwo Helena Mweranda yatoye aho vyari bizitse bica rero bitangurira ngaho oye yuko umusaraba ari w'intsinzi kandi ari werekana kuba Kristo. Ca gatatu naco naho nyene kijana n'umusaraba ni cashikiye umwami yitwa Heraclius. Umusaraba ico gihe bari bawutwaye hanyuma agiye kugwana arawuhabuza kibikimenyetso c'intsinzi. Nivyo bintu bitatu rero vyatumye umusaraba ushigwa hejuru hari mu kinjana ca gatanu inyuma ya Yesu Kristo. Ngo igituma abakristo bahimbaza n'inahazo ry'umusaraba ngo nuko umusaraba ari intebe y'ubwami bwa Yesu Kristo. Ni ikimenyetso kiboneka muri Ekleziya cerekana intsinzi ku kibi cose. Dusubire dutege yompi Patiri Paul Butoyi. Kuri twebwe abakristo rero turazi ko Yesu Kristo igihe yapfa yamanitswe ku musaraba. Aho ku musaraba niho yatsindiye ubasha bwose bubi aratsinda umwansi w'isi ariwo shetani nkuko tubisoma mu njiri kwa Yohana Mweranda aho Yesu atubwiri kumanikwa kwiwe nk'inahazwa kuko Yesu amaniswe ku musaraba araninahajwe na data kandi akongera kaninahaza data akerekana ko data ariwe wakwiye gusengwa hanyuma kandi Yesu ku musaraba araninahajwe ashizwe hejuru ya bose na vyose nkuko tubisoma mu ibaruwa Paulo yandikira abanyafilipi umusaraba nako niyo ntebe y'ubwami bwa Yesu Kristo. Ku musaraba niho yabambwe kugira ngo abantu bose abiyegereze. None abakristo umusaraba nico kimenyetso gikomeye darapo yacu intsinzi yacu yabereye ku musaraba niho Yesu yatsindiye ubi bwose bwa shetani. Umusaraba n'izuka birafatanye. None nico kimenyetso rero kiboneka dufise muri Ekleziya gisumba ibindi kugira ngo cerekane intsinzi ya Yesu Kristo ku rupfu, intsinzi ya Yesu Kristo kuri shetani, intsinzi ya Yesu Kristo ku bubi bwose. Arongera kandi agahamagarira abakristo gutegera ko umusaraba ugize ubuzima bwabo kuko ubukristo bujana n'umusaraba nkuko Yesu Kristo yemeye kwakira amagorwa. Kuno munsi mukuru abakristo ni gutegera yuko umusaraba ugize ubuzima bwawe kuko na Yesu Kristo byagenze uko nyene. Umukristo rero ni umwigishwa wa Yesu aho rero umwigisha yaciye none umwigishwa aca ko Yesu atubwiye ati nta mwigishwa asuma umwigisha. Ivyo bakoreye umwigisha ivyo bakorera umwigishwa mu byo bakoreye Yesu rero hariho kumubabaza kumuturubika gose ariko arabirinda kubera urukundo adufitiye ngo natwe rero nk'abakristo twemere kwakira ibitubabaza vyose kubera ko turaba Kristo ari gutukwa ari uruhamo mugabo ivyo byose ni kuvyakira kuko ubuhamwa aho gwa Yesu Kristo aho gwa kandi ko ari mu Kristo abari mu nzira nziza kandi abahiriwe. Nico gituma rero umukristo yo vuga ati ubuzima bwanje umusaraba ndashize ku ruhande ni wari mu Kristo ababaye ikindi kintu kuko ubukristo bujana n'umusaraba. Tubandaniza no makuru mu gisata citogwa karakanyamuneza mu muryango w'ababikira baba Benedictine b'Indavyi no muri Ekleziya aho abanovisi 8 bari baramutse bashikiriza indagano zabo za mbere ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 12 Nyakanga. Ivyo birori vyabereye mu gasengero Regina Mundi mu nkuka y'imisa yatanguye igihe cy'isaha 4 zo mu gatondo irongowe n'umwepiskopi mukuru w'inararibonye wa Diyoseze Nkuru ya Bujumbura nyene cubahiro Musenyeri Evariste ngo yagoye bikaba vyari bihagarariwe na Patiri mukuru wa Paroisse Cathedrale Regina Mundi Patiri Felix Fupi kw'izina ry'umwepiskopi mukuru wa Diyoseze Nkuru ya Bujumbura. Ni inkuru ya Beni Raoul Njejimana. Uyo umunega wawe azokwambana nawe iminsi yose mukunde ntumuhemukire. Abantu barashobora guhera aho hari kuri wa gatandatu igenekerezo rya 12 Myandagaro aho abanovisi 8 bo mu muryango wa Benedictine b'Indavyi bashikiriza indagano zabo bakemererwa icese kwinjira muri uyo muryango. Ivyo birori vyabereye muri Cathedrale Regina Mundi aho uwo muryango usanzwe ufise umubano umwe w'inovisiya. Patiri mukuru w'iyo paruwasi Felix Fupi ari nawe yari ahagarariye ivyo birori kw'izina ry'umwungere wa Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yarafashije kuzirikana ku ndagano abo bihe
abihebeye Imana muri uwo muryango bagira. Ababihebeye Imana rero mu ndagano zabo baza kugira ngaha z'ubugamburutsi ubworo n'ubwere ntegerwa n'inzira umukama yaduhaye yatweretse idufasha kwivako kugira ngo dushobore vy'ukuri kwinjira mu bunywanyi bwuzuye n'Imana, kuko n'iki Imana yaturemeye, n'iki Imana iduhamagarira, yaradutoye n'isi itararemwa kugira ngo itugira abana bayo. Uwaserukiye abari bahejeje kugira izo ndagano yarashimiye cyane ababafashije kugera ngaho, aranabaterereza igisabisho. Turakengurukiye umumwe wese yagize ico atanze kugira dushike uyu munsi. Kuri uyu munsi udasanzwe turahimbawe cyane, ntitwohengeshanya kuvuga nka Bikira Mariya tuti umutima wanje uraninahaza Imana, umushaha wanje wahimbawe n'Imana yo mukiza wanje. Nivy'ukuri iri teka rirahimbaye kandi rirahambaye. Murazi namwe ko twitwaye mu nzavya zibumba, ni naco gituma tubasavye mubandanye mudusabira kurusha uko mwahora kugira ngo iri teka umukama duteye nituze turitekere mu vyatsi. Umwungere w'inararibonye wa Diyoseze Nkuru ya Bujumbura mu ijambo yashikirije yamenyesheje ko abo bagize indagano za mbere baheza bakagira izindi zigira kabiri, atari uko vyabananiye ariko kubera ariko Eklezia ibitegekanye. Hagiye muzosubiramwo izi ndagano, usugusubiramwo kuko bibananiye niko Eklezia yategekanije bagendagano za mbere, hanyuma rero akagira n'igihe cuko bagira ati ubu rero ni Burundi ntituzosubiramwo turahejeje turihaye Imana rwose. None rero tubugiye kuko mwabisavye kubandanya tubasabira kugira ngo uyu munsi uzoshike mukiri beza bazima imbere y'Imana n'abantu. Abo bashikirije indagano zabo za mbere bari bamaze imyaka 4 bavyitegurira. Beni Kaurunjeje Imana, Paroisse Cathedrale Regina Mundi ku bwa Sedicom. Arakoze Beni Kaurunjeje Imana. Amakuru y'ibidukikije nubwo Eklezia y'u Burundi isanzwe mu butumwa bwayo bwo kumenyesha inkuru nziza y'urukiza rw'Imana y'ikibanza kitari gito ivyo gukingira ivyaremwe n'Imana, n'ubu nyene irabandanya ishiraho imigambi itandukanye yo gushigikira ivyumviro biba bishizwe imbere muri iyo ntumbero n'abungere bayiragijwe n'umukama. Ni naho kuri wa mbere igenekerezo rya 14 Nyakanga hatanguje icesi kiringo c'imyaka 5 cisekeza gitiriwe Laudato Si yo gukingira ibidukikije. Vyabereye mu kigo c'igisata c'inama y'abepiskopi katolika b'i Burundi kijeje ubutumwa bw'abarayike, bikaba vyari vyitabiriwe n'ugwaruka ruburikiye mu mihari n'imigwi y'ubutumwa. Inkuru ya Michel Nibitanga. Ivyo bikorwa byari bihagarariwe na Nyenicubahiro Musenyeri Salvatore Niciteretse, umwepiskopi wa Diyoseze Bururi, akaba n'urongoye igisata c'inama y'abepiskopi katolika y'u Burundi kijejwe ubutumwa bwa Rayike Seyar, ari nawe yarongoye inkuka y'imisa yo guhereza Imana ivyo bikorwa. Byari vyatewe iteka kandi n'uwaserukiye umukuru w'igisagara ca Bujumbura, umushingantahe Christophe Kinshasa, be na ambasaderi Albert Mboneane, umuhinga mu byo gukingira ibidukikije arongoye ishiramwe ACV. Muri iyo nkuka y'imisa, Musenyeri Salvatore Niciteretse yaratanze insiguro y'iryo sekeza, abanje kuvuga ico bivuze iyo umuntu akinga ibidukikije. Uyu munsi musanzwe muzi yuko habiyugururwa y'umugambi w'imyaka 5 ujanye no gukingira ibidukikije, kandi dukingiye ibidukikije badukingiye umuntu, kuko umuntu ari muri ivyo bidukikije. Nukuvuga iyo ibidukikije vyononekaye wa muntu arononekara, wa muntu aramera nabi. Ari naco gituma tuko turavuga ibijanye n'ibidukikije, ntitwumve gusa ivyo biti, ayo mazi, impwemu canke ibindi tubone nk'ibintu tekinike, nidushiremo politike, kuko hari igihe politike ziba mbi zigatuma rero ibintu byononekara. Ijambo ryo gutanguza icese ivyo bikorwa ryashikijwe na Jean Marie Vianney Hasamagara, icegera c'umuhuza w'ibikorwa mu runani Laudato Si. Maze uwaserukiye umukuru w'igisagara ca Bujumbura, umushingantahe Christophe Kinshasa, araheza nawe yarashikiriza ijambo nko yaserukiye abajejwe intwaro. Mu ijambo ryiwe yarakengurukije Eklezia Katolika kuri uwo mwitwariko wo gukingira ibidukikije, yongera atekera impanuro n'ugwaruka. Ndakengurukiye kandi ndakeje unyarubwiranda Papa Francisco wayiranditse ikete Laudato Si inahazwa mukama, yerekana neza ko Eklezia ifise umwitwarariko muremure ku bibazo bidukikije. Ndakengurukiye kandi Eklezia y'u Burundi yangeshanya guteza imbere ukubaho neza kw'abarundi iciye ku bisata byayo bijejwe iterambere. Waruka rwacu irisekeza n'akaryo keza cane ko gukorana n'inzego z'amashengero
na cane cane ko ibice 90% by'abarundi bemera Imana. Ndabatumiye kudakora byo mubona abandi bakora gusa, ariko mwite ku rutare, mukoreshe ubwenge Imana yabahaye, mwiyumvire ibikorwa bizotuma dutera intambwe mu iterambere rirama. Nimumenyeshe ibyo bikorwa mu kibano kugira ngo bibere akarorero abandi nabo bajogereko. Nyuma y'inyigisho yatanzwe n'abahinga batandukanye n'intaza baseruka ibisata n'amashirahamwe asanzwe ari ku kivi mu byo gukingira isi, Jean Marie Vianney Hasamagara yahavuye ashikiriza mu bigabane bine indinganizo y'ibikorwa bitekanijwe. Mu kigabane ca mbere yavuze ko hazotangwa inyigisho zo guhimiriza abanyagihugu ku bijanye no gukingira ivy'Imana yaremye. Mu kigabane ca kabiri ngo bazoshimikira ku kurondora ibiti kama bisa n'ibiriko birahona mu kunganira umugambi Burundi urambaye usanzwe uriho. Mu kigabane ca gatatu naho bazoshimikira ku gukingira amasoko y'amazi, inzuzi n'ibiyaga ngo ntakame, bongere bace imikobeko igabanya umurindi w'amazi y'umusozi atemba. Naho mu kigabane ca kane bazokungura unani rw'ibisata n'amashirahamwe byishinze gukingira ibidukikije ngo bashire hamwe inguvu. Mwomenya ko Laudato Si ari imvugo yo mu rurimi rw'Igitaliyano, tuhindukije mu Kirundi twaba twavuga ngo ninahazwa mukama. Naryo sekeza y'imyaka 5 idasanzwe yo gukingira ibidukikije rikaba rero rije ngo hanenahazwa umukama mu kwisunga kamo kanye n'ubweranda Papa Francisco yateye Eklezia n'isi yose. Nikete giwe rya kabiri yise Laudato Si ryo kwa 24 Rusama mwaka wa 2015, aho yasaba abo kwisi yose ngo babungabunge inyubako rusange bahawe n'Imana isi, akamo yateye bose abakatolika n'abatara bakatolika. Michel Nibitanga mu kigo ca CEAR ku bwa Sedicom. Igisata c'ubutumwa ku munsi w'Imana igenekerezo rya 13 Nyakanga, umugwi w'abaririmbira-Mana Mugabekazi wa Mizero urangurira ubutumwa muri Paroisse Kiganda warakiriye bagenzi babo bahurikiye mu mugwi w'abaririmbira-Mana witiriwe Ijwi ry'abamarayika wo ku gisata ca Nyangunzu gisanzwe gikukira iyo paruwase. Idonido na Timote Ndayikengurukiye. Izo ni indirimbo z'akanyamuneza zahimbwe na korali Mugabekazi wa Mizero iriko yakira korali y'abamarayika irimbi ya Bujumbura ca Nyangunzu. Ivyo birori vyatanguriye ku nkuka ya misa yahereye isaha 5 irongowe na padiri mukuru wa Paroisse Kiganda Patiri Petero Claver Ndayiragije, akaba yabanje guhikaza abo bashitsi. Inkuka ya misa imaze kurangira, ibirori vyabandanirije mu nyubako za paruwase zitiriwe Aberanda Petero na Paulo, aho basangiriye amasaka. Mu majambo yashikiririjwe, umukuru wa korali Mugabekazi wa Mizero yarongeye guhikaza abo bashitsi. Urongoye korali y'abamarayika yavuze ko bazanye baje kubagara ubumwe afitaniye na korali Mugabekazi wa Mizero, bongera baje no kuronka inkuka ya misa ngo kuko kugisata baronka ibihimbazo. Naho turi kure nico gituma tudahengesanya kuza natwe kutukirabira umuvyeyi ari iwacu twumva ibihimbazo, ariko tukaza tukisanga hano tukumva ko twisanze mu nkuka za misa. Rero muri make twaje turondera ubumwe, twaje kubagara ubumwe tuzanye bwa burenge bwacu. Mwarimu mukuru w'igisata ca Nyangunzu umumenyeshamana Isayi Hakizimana yaravuze ko kwizina igisata ca Nyangunzu bashima ubwo bumwe buri hagati y'ayo makorale ko kanatsinda basangiye umuvyeyi ariwe paruwase. Tumwumvirize. None rero noshimira Imana nkabashimira cyane, mugire ubumwe urama, mugire urukundo rurama, bwa bumwe bwa kera utagira imyaka n'iyindi gosubira bakagaruka, tworyoherwa mu ndwi zatugarutse. Dusabirane utugeze mu bintu dusenga turategera icyo turiko turagira. Umuririmbyi aririmbe ategera uwaririmbira. Uno musi mwarinjiye mwibanga rihambaye ry'ubutumwa, muze musozere murabaririmbyi muragapfa nka Sisiriya Mweranda. Urongoye urwego rw'imihari n'imigwi muri Paroisse Kiganda umufasoni Odette Nindorera nawe nyene yarashimye ukuntu abashitsi bigoye bakaza ngo kuko urugendo ni runini cane. Yasavye korali y'abamarayika ko yogendera n'ayandi makorale. Tumutega amatwi. Bandanya shima nkenguruka ukuntu mwigoye mugashika ngaha, urugendo ni rurero ndahazi. Ndashaka gusaba ko imisi yose na hose mwame mugaragaza urukundo n'abandi makorale mugira imigenderanire, tutari kumwe n'umukama nta kiba tuzokwishoboza. Tubisaba Imana dukundane nkuko umukama abidutegeka. Ivyo birori vyarangiye mu kanyamuneza ntangere, aho baririmba batamba biginana. Muri Paroisse Kiganda, Timote Ndayikengurukiye ku bwa Sedicom. Abatowe mu mihari n'imigwi no mu mibano rukristu bo muri Paroisse yitiriwe Mikaeli Mweranda barahuriye ku munsi w'Imana igenekerezo rya 13 Nyakanga mu nama ya mbere igihe c'isaha 4 kugira
kugira ngo batore uwuzobaserukira mu nama nkuru y'iyo paruwase. Idonido na Claver Kayoya. Nk'uko amategeko abivuga, inama nkuru ya paruwase ifise ikiringo c'imyaka 3 yari ihari ikazosozera ico kiringo kwigenekerezo rya 29 ukwezi kw'icenda uyu mwaka. Ayo matora yarabaye habanje kwihwezwa ibisabwa by'abemerewe gutorwa ngo batware inama nkuru ya paruwase. Muri abo haje hatorwa babiri, hatorwa uwitwa Damiano Diroko hamwe n'icegera ciwe Zakaria Ndayisaba. Damiano atorwa ku majwi 29, Zakaria atorwa ku majwi 15 kuri 44 batoye. Abo babiri bategezwa guca baja hamwe na Padiri mukuru kugira ngo bagene urwego nshingwabikorwa hamwe n'abaserukira amakomisiyo atandukanye kugira ngo bafashanye mu butumwa bwo kurongora inama nkuru ya paruwasi. Abo batowe bazoca bashikirizwa icese ubutumwa igenekerezo rya 4 ukwezi kw'icumi uyu mwaka mu gisabisho c'inkuka y'imisa kizotangura igihe c'isaha 4 kuri paruwasi ya Mikaeli Mweranda. Baca batangura icese ubutumwa bwabo. Claver Kayoya, paruwasi Mikaeli Mweranda ku bwa Sedicom. Arakoze Claver Kayoya. Ku munsi w'Imana igenekerezo rya 13 Nyakanga n'abahurikiye mu muhari w'ingendanyi barangurira ubutumwa muri paruwasi yitiriwe na Mweranda yo ku Musaga bagira indagano za mbere kuri bamwe, iza kabiri hamwe n'izabubatse. Kakaba kabaye n'akaryo muri uwo muhari ko guhimbaza isabukuru y'imyaka 37 umaze urangurira ubutumwa muri iyo paruwase. James Nimpaye. Nkuko ya misa ikaba yatanguye igihe cy'isaha 4:30 irongowe na nyakubahwa Patiri Hermes Nkurunziza ari kumwe n'abandi basaseredoti. Mu nsigo yiwe Patiri Alexandre Gashirahamwe yagarutse ku bisabwa leta zirikana aho yashimikiye ku kugiriranira ikigongwe ko tworeka guciriranira imanza kuko ngo n'Imana yaratugiriye ikigongwe. Insiguro yiheze haciye hakurikira umugirwa wo guhamagara ingendanyi kugira ngo bagire indagano zabo. Nayo inkuka ya misa irangiye twegereye umwe mu bagize indagano aragira ico atubwira. Nitwa Petero Claver Ntayizani, mu bagize indagano nagize indagano z'abubatsi. Natewe iteka nuko hari vyiza vyinshi navomye mu muhari w'ingendanyi, mpanagiriwe amahirwe yuko nokomeza urugo mu gukomeza umuryango no gukomeza umuhari w'ingendanyi mu gushishikara ndangura ubutumwa nk'uko Yezu yadutegeka kugira ngo turangure ishaka ryiwe. Hari rihe tandukanizo rihari mu ndagano za mbere, za kabiri hamwe n'izo bubatsi? No kuvuga indagano za mbere nuko aba yinjiye icese mu muhari w'ingendanyi. Mu ndagano za kabiri kaba abaye umutumwa wo kumenyesha inkuru nziza. Mu ndagano z'abubatsi akaba ari ugukomeza ingo mu miryango, gushingira intahe, kuba imvuga kuri mu ngo zitandukanye. Mu muhari w'ingendanyi uriko uragira yubile imyaka 100 usengaha mu Burundi. Mbega muri kumaraba igihe mutari bwa winjiremwo n'igihe mumaze kuwinjiramwo hari ico mwoba mwarawungukiyemo? Tanguye 94 ndawurimwo vyiza byose visi nagera biva mu muhari w'ingendanyi. Nkuko tuzi ko umuhari w'ingendanyi usanzwe urerera ekleziya, nkuko twisunga Yezu ari mu Karistiya, nuko tuhakuramo ivyiza vyinshi. Nosoza ndamenyesha yuko umuhari w'ingendanyi muri paruwase Ana Mweranda umaze imyaka 37 urangurira ubwo butumwa muri paruwase Ana Mweranda. Ndamenyesha yuko kandi ko uwo muhari w'ingendanyi uri mu mwaka wa yubile y'imyaka 100 aha mu gihugu cacu c'u Burundi. Muri paruwase Ana Mweranda Nimpaye James kubw'ikigo kijeje kumenyesha amakuru Sedicom Diyoseze Nkuru ya Bujumbura. Ni kuri iyo nkuru ndangirije kwa no makuru. Shimire mwebwe mwese mafasha kanya ko kuyatega abiri. Shimire bagenzi banje bafashije kuyatororokanya. Odradekaze niyo ariko arabashikiriza. Ndabipfurize amahoro y'Imana.